Yeni icubahiro umukuru w'igihugu aramaze imyaka 2 arongoye Uburundi. Bega muravye ivyo yari yiyemeje kurangura mubona vyararangutse. Intambamyi yoba yaragize nizihe? Nyine icubahiro umukuru w'igihugu nivyo koko ararangije imyaka 2 aramutswa igihugu cy'u Burundi. Tugiye kuraba ivyo yari yeremeje gukora, biraboneka neza yuko ivyinshi vyaranguwe neza. Nashanda bibutse yuko igihe yatangura amabanga hariho ibintu bigera kuri 6 yari yemeje kurangura mu bisata bikurikira: uburimyi n'ubworozi, amagara y'abantu ushize ko na coronavirus, ugwaruka, abakukuruke, kwitaho abakukuruke, gusubiza hamwe no gutahukana impunzi hamwe n'ikijanye n'ubutungane. Ngiye kuri kimwe muri buka neza yuko uburimyi n'ubworozi uyu mwaka hoho witiriwe uburimyi n'ubworozi, murazi neza yuko haje imigambi mishasha aho tugenda no kucivugo kivuga kiti umuntu wose uronke imfungurwa, umufuko wose uronke amafaranga. Muribuka yuko nk'igiterwa c'ibigori casahirije cyane aho abene Burundi babirimye kandi n'ibiciro bikaduga kuko abadandaza bahora bikika mukiza bakabaha amafaranga y'intica ntikize kandi abarundi bakabashima. Muri ico gisata ariko nitwokwibagira yuko naho amatongo yagwijijwe abarimyi bagasohora isuka, cyane muri iki gihe c'imeshi heze habonetse ikibazo c'ifumbire, umwimbo burya ukabutagenze neza nkuko twavyifuza. Ariko uko biri kose ingingo zose zikenewe kugira ngo ico kibazo ntikize congere kubaho zizofatwa kugira ngo uburimyi n'ubworozi bane gutsimbatara. Mu kijanye n'amagara y'abantu nkuko muvyibuka cyane ikiza cha coronavirus caraje kiratera isi yose, mugabo nkuko mwavyumvise mu ijambo ry'intangamarara, nyine icubahiro arashima cyane ko abarundi bavyitwayemo neza, mbere tugashobora kukirinda kurusha n'ibihugu vyitwa ko vyateye imbere kuturusha. Tukaba rero twarabonye yuko mu kwirinda ikiza cha coronavirus n'izindi ngwara zimwe na zimwe zaciye zigabanuka. Ngira muribuka yuko haje twese twahawe impano zo kuza turakaraba, mukabona yuko nk'ikiza ca kolera canke amacinya kitakivugwa cyane mu Burundi. Tukaboneraho n'akaje kugira ngo twibutse abarundi babandanye iyo ngendo yo gukaraba n'ingingo zose impanuro duhabwa n'abajije amagara y'abantu n'intwara. Mu bijanye n'amagara y'abantu kandi muribuka ko hariho umugambi wo kubaka ibitaro mu makomine, hakaba hari ibitaro bigera ku 36 bimaze kuzura. Hari ivyo nyene cyo umukuru w'igihugu amaze kwinjira n'ibindi bikiriko birubakwa. Ivyo rero birekana yuko muri ico gisata c'amagara y'abantu vyagenze neza. Kubijanye n'ugwaruka nyine icubahiro nkuko yavyivugiye yuko yitwa umujama w'abajene, yarakoze ikintu gikomeye cyane muri ivyo bintu kugira ngo ateze imbere ugwaruka. Harabaye urusansuma rwo kugira ngo bamenye ugwaruka rwarangije amashuri ariko rutararonka akazi. Hariko harubakwa ikigo Irusi mu ntara ya Karusi kandi gishobora kwinjirwa muri ukwezi k'umunani, aho abanyeshuri barenga 1000 gato bazoba biga bariko barahabwa inyigisho n'abarangije amashuri, mugabo bazohabwa inyigisho kugira ngo baje mu bisata bitandukanye batahura neza ivyo bagiye gukora. Ivyo bigo rero kandi hazubakwa n'ibindi bigira kuri 4 kugira ngo mu turere twose uko ari 5 tugize igihugu cy'u Burundi haboneke ivyo bigo. Muribuka kandi yuko hariho n'ikigo paeje naco nyene gifasha ugwaruka kwitunganiriza imigambi iri mu makoperative cyangwa amashira hamwe. Ico naco kikaba gisahiriza aho hariho n'ikindi gisata citwa figa gituma ugo gwaruka nyene nuko rurasaba ingurane badafise ingwati bashobora guca bifashisha. Ivyo rero bikaba ari ibintu nyine cyo mukuru w'igihugu
bigaragara neza ko ikintu kijanye n'ugwaruka yacifashijemo mukamuzi kandi ko ni banki y'ugwaruka iriko irakora. Iyo tuvuze banki y'ugwaruka tuca tuyifatanya kandi ni banki y'abakenyezi, kuko burya ugwaruka niko gwinshi rufise rugera ku bice bigera 60% by'abarundi, kandi abakenyezi no benshi. Muca mumva rero yuko ibanki y'ugwaruka ni y'abakenyezi bisa nibigenda bijanye. Ku kijanye n'ico bakukuruke, ico bakukuruke numvise ko ari n'uwakibajije mu kanya. Mu vy'ukuri amategeko nkuko nyine cyo mukuru w'igihugu yari yabivuze yuko yipfuza ko abakukurutse boza baronka umushahara, boza baronka amafaranga angana canke hakwa kungana nayo barabaronka bakiri mu kazi. Ico kintu rero kikaba caraciye mu nama shikiranganje, tukaba turindiriye yuko amategeko agitunganya neza asohoka maze abakukuruke babone gutunganirizwa. Cyo no kwibusa kandi nuko nk'abari barakukurutse kera bahora baronka amafaranga y'intica nikiza, barafise ukuntu babiharuye kugira ngo nabo nyene baze baronke amafaranga yisununuye. Ivyo gutahukana impunzi murabizi, impunzi zaritabiriye akamo kanini cyo bari mukuru w'igihugu, abenshi baratashe, turibaze yuko tana benshi basigaye bari mu mahanga. Igihugu kiratunganije ku buryo n'abaraba mu mahanga turiko turabivuga mu gihe ari mu karuhuko. Murazi neza yuko abarundi benshi bariko baraza gufatira akaruhuko mu Burundi, ubu bahitamwo kwitwa abarundi ba mu mahanga kugira ngo bitwe impunzi. Ico ari ikintu gikomeye. Ivyo gusubiza hamwe rero ni ibintu bijanye kugira ngo ibita ngo ni bigo vy'impunzi bibe hagati mu gihugu, yuko vyo hanagurika ahubwo abantu bakabana mu kibano bose. Ikijanye n'ubuto mutaratubwira intambamyi umukuru w'igihugu yagize ngoma ndabiheze ibi hamaze ndababwira intambamyi, ariko nko mu kijanye n'ubunimi n'ubworozi nababwiye intambamyi ijanye n'ifumbire. Hanyuma ikigira icanyuma ni kijanye n'ubutungane. Ic'ubutungane mwarabibonye, nico kintu ashira imbere kubera ko murazi ko abene gihugu bararenganywa, ugasanga abajejwe kubatunganiriza mu bucamanza ntibariko barabikora, akaba ariko arafata ingingo zizotuma cane abarundi bumva ko batunganirijwe, maze aho kugira ngo birirwe barasaba ijambo kwa baramatari canke kwa mustantera, ahubwo baje ku kivi. Murazi yuko hagiyeho ubunyamabanga ntayegayezwa bw'inama nkuru y'ubucamanza, kandi ari irongone nyicobora mukuru w'igihugu. Haracabonekamwo utubazo, ariko turizera yuko nibagira umwiherero mu misi iri imbere hariho ibibazo bimwe na bimwe bizoterera umuti. Hariho kandi n'ikindi giteganijwe ikijanye n'inama yo kumugina, nayo nyene barindiriye yuko babitunganya kugira ngo bigende neza. Muri ibi navuze bigira kuri 6 twokongera ko intwaro ibereye. Hari n'abandi bakibajije mu kanya bavuga bati mbega bimeze gute ku bintu kubaga ibiturire n'ibindi. Mwagiye murabikurikirana, murazi yuko iki kintu naco nyine cubahiro umukuru w'igihugu hagurukiye kandi biriko biragenda neza. Muze rero muti mbega intambamyi zimeze gute? Intambamyi twovuga muri ibi vyose, ubwa mbere nuko rimwe na rimwe uburyo bwo kugira ngo iyo migambi iranguke bushobora kudakwira. Ariko tugiye kuraba murabona yuko nko bibijanye n'imishahara n'abakukuruke, haraboneka ko hariho ugushaka kuriho. Hanyuma ikindi nuko usanga iki twategereza kukivuga, abakozi b'igihugu, abakozi ba leta bataratahura neza imigambi ya nyinshi mukuru w'igihugu uko ashaka ko ibintu bikogwa. Ubona bobo bagikwega amaguru, mugabo umuti w'ico kintu ngira bizova muri ibi umugambi mushasha wa budget programme, aho abantu bazoba bahabwa amafaranga bafise n'umugambi bagomba barangura. Cyane ko manongereze ko nuko naho yari yihaye gukora ibintu 6, hari bindi nka 2 vyo vyariyongeye ko vyari bisanzwe bitari biteganijwe.
nko bijanye n'igisata c'imigenderanire mwese mwarakurikiranye mwarabonye ibintu vyabaye muri imyaka ibiri aho nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yafashe ingendo zitandukanye akavuga n'amajambo mu manama atandukanye haba mwishirahamwe y'ibihugu vya Afrika canke mwishirahamwe ONU canke no mu manama atandukanye aho abandi izindongozi zo kwisi zamukomeye amashi kuvyareka arakora. Ikindi novuga nuko mwabonye yuko ibihano twari twarafatiwe n'ibihugu vya Buraya canke vya Amerika vyahavuye kubera ko batawe neza yuko uburongozi buhari bwanye n'icubano mukuru w'igihugu umeze neza. Ikindi novuga ni kijanye n'imishahara ndazi ko harabakibajije ngira barazongera kwigarukako ikico c'imishahara ni ikintu maze kubona abantu benshi bariko barashima kuko biraboneka ko hariho ubusumbasumbane tukaba twibaza rero yuko bigiye kuzofata umurongo. Ikindi novuga cane mu ntambamye navuze ibijanye n'amafaranga ariko hari imigambi izotuma ibintu bihindagurika. Mwarabonye yuko nk'amasezerano yo gucukura ubutare yahagaritse kubera ko abari bemeye kubikora bivye igihugu. Amategeko mashasha ajanye no gucukura ubutare azobitumbereza neza ariko nko mu bintu bijanye n'akazi murazi yuko hariho abarundi batari bake baje amashuri badafise akazi. Murabona yuko nk'imigambi iriko irategurwa ijanye tuvuge nko kubaka ibarabara ry'indara rizova muri Tanzania rigaca mu Burundi kabandanya no muri Kongo kiga n'igikorwa kizoha akazi abantu benshi cyane. Tukaba twibaza rero yuko mu misiri imbere igihugu kizotunga kigatunganirwa kandi ni conyene nicubahiro umukuru w'igihugu yipfuza. Murakoze.